Mwakoze guhitamwo insamirizi ikaba n'imboneshakure yacu dukoresha ikorera ku mbuga ngurukanabumenyi. Ndabasuhuze ndongere ndabahe mwiriwe bivanye n'aho buri wese adukurikirana aherereye. Amakuru agezeko reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Uruganda rwacu rwaramenyukije ko abantu babiri aribo bagandaguwe muri iyi ndwi twasozereye. Umwe yaraguye i Muyinga muri komine Muyinga ku mutumba Kinyota. Uyundi yariciwe muri komine Makamba ahazwi nko mu Kayogoro. Uyu yiciwe mu Kayogoro yari yitwa Kabura. Yari asanzwe akora amakinga, aho basanze aryamye imbere y'urushengero, hama abamvye ku biti, ikiziga ciwe kirambitse hasi, abamvye nk'uri ku musaraba. Nayo twaramenyukije kandi ko mu kwezi guheze abantu cumi na babiri aribo bahejeje kunyuruzwa. 11 bakaba baranyurujwe ngaha mu ntara ya Bujumbura, abandi babiri umwe yaranyurujwe mu ntara ya Buhumuza, uyundi mu ntara ya Butanyerera. Bose ni 13 si 12 nk'uko twari tubitangaje. Abantu babandanya kwidoga cane ko ababo bariko baranyuruzwa bakaburwa irengero, ntihagire umenya iyo ababo baciye bajanwa kuboherwa, bakitura inzego zitandukanye z'igisirikari, igipolisi, ariko ntibace batunganirizwa ngo bamenyeshwe aho ababo boba baboheye. Nayo kandi turababwira ko tuvuye mu gisata tutarava mu gisata c'umutekano, turababwira ko ubwoba ari bwose mu banyagihugu baturiye imipaka n'imbibe zo mu buraruko no mu burengero. Ubwoba ni bwose gushika mangaya. Baravuga ko umwansi ngo yoba atunye mu marembo y'igihugu cacu Burundi, kandi ko ngo umwanya ku mwanya ashobora kugaba ibitero. Bamwe mu baburwa irengero nk'uko twari tubibabwiye ni bamwe mu bari barahunze, bakaba ngo bagenda babagirizwa ko ngo boba baragiye mu migwi igwana, bakaba bavuga ko bo bari abasumyi b'urusaku, boba bakorana n'abansi. Bamwe kandi ngo bakaba bahagarikwa n'igisirikari, igisoda akaba arico kibatwara kugira ngo kige kubakorako iperereza, hama ntihace hamenyekana iyo abo bagiye bajanwa kuboherwa canke gupfungirwa. Ni ingorane zikomakomeye cane ziriko zirashikira abo banyagihugu baturiye cane cane imbibe z'igihugu cacu c'Uburundi mu buraruko no mu burengero. Ubwoba ni bwose kwa Generali Prime Niyongabo aho aheruka kuja gutaha ibirori vyo muri centre itraininga canke ifasha yigisha itanga imyimenyerezo ku basirikare b'u Burundi. Yaravuze ko umusoda ategerezwa kwama akora imyimenyerezo kugira ngo ejo atazohava ahura n'umwansi akamuganza. Yababwiye ko rero ngo umwansi isaha n'isaha ashobora kwinjira igihugu. Ahimiriza abasirikare kwama bagavye ko igihe c'urugamba gishobora gutungurana. Tuve kuri iyo nkuru tuje ku nkuru kandi ivuga ko mu imyidogo ari yose muri pafe. Imyidogo irabandanya kwiyongera, irabandanya kuduga muri pafe. Abanyagihugu basavyeyo canke baronderayo amapasiporo barakaba babandanya kugenda basemerera ko basaba ayo mapasiporo bayasaba bakanayariha, ariko ntibace bayaronka. General Majoro arongoye pafe ngo
basabwa gutanga umuco kuri ico kibazo, ikibazo boba barahuye naco kugira ngo abanyagihugu ntibaze baronke amapasiporo yabo baba bariko bararondera muri kino gihe, bashaka gusohoka igihugu ariko ntibaheze ngo baronke izo pasiporo zibarekurira kurengana, ibintu biboneka ko ari ingorane zikomakomeye cane mu gihugu c'Uburundi, uyu mujenerali yashizweko ngo atature ayo matati yari asanzwe aboneka muri pafe, muri kino gihe turiko turaronka ubutumwa bw'abantu benshi cane barondera pasiporo bavuga ko bazirishe kandi batazi igihe zizobonekera, ngo bahora batonda baja gusaba kuraba ko izo pasiporo zabo zabonetse ngo bakazibura, ivyo rero birahungabanya ubuzi bwabo bwa misi yose kandi ngo bikabatwara n'uburyo bwinshi baja kubaza muri pafe, bakaba rero basaba ko uwurongoye pafe yogira umuco atanga akasigura igihe zizobonekera canke igihe abanyagihugu basavye pasiporo bazorindira gushika zibonetse. Tuve kuri iyo nkuru kandi nk'uko bigenda bivugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa Gitega nabo barabandanya gusemerera cane bavuga ko Agathon ariwe munyapolitike yari akenewe, ko yashizwe ku ruhande, yakumiriwe kandi ariryo buye ryari kubaka umushinge w'igihugu, aho rero biravugwa ko muri kino gihe Agathon abandanya gukumirwa nk'uko yabikorewe kandi ubwo yinjira mu mugambwe Parpehutu wari washinzwe na Gahutu Remy, mu nyuma yaho akaza gushinga umugambwe FNL, bobona imaze gukomera, uyu Agathon yaraciye ayinyagwa, yaranyazwe umugambwe wiwe FNL arawuheba araja gushinga uyundi mugambwe CNL, babonye nawo umaze gukomera Agathon nawo barawumunyaze bawuha Nestor Girukishaka, uyu akoreshwa n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD n'abakuru bawo barimwo nka Colonel Reveriyano Ndikuriyo na Varisito Ndayishimiye, aba nibo bari bakoresheje cane uyu Nestor Girukishaka ngo aje gusambura umugambwe CNL abifashijwemwo n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano, yari irongowe na Maritini. Aho rero baciye bemeza ko Nestor Girukishaka ari we atwaye umugambwe CNL ku buryo burekuriwe canke bwemewe n'amategeko y'igihugu c'Uburundi, ko Agathon atakiri indongozi y'uwo mugambwe, nyamara ngabo uburyo babikozemwo babikoze mu buryo butarekuriwe n'amategeko y'umugambwe CNL wari usanzwe ugenderako canke umugambwe warashinze, ariko muri kino gihe hakaba hari amakuru menshi cane ariko aragenda avugwa, amakuru ariko aragenda atangazwa ku bijanye n'umugambwe CNL mbere kandi na Agathon. Inyuma y'igitutu gikomeye cane abo mu kanama k'inararibonye muri CNDD FDD, uyu mugambwe wa CNDD FDD ubandanya kugenda wagirizwa ko ari wo usambuye CNL ya Rwasa bakayimwaka kugira ngo baronke ingene bamukumira, uyu mugambwe abawurongoye bagizwe n'akanama k'inararibonye karimo Gérard Ndabirabe, Colonel Reveriyano Ndikuriyo, Varisito Ndayishimiye n'abandi bagabo bashika kuri babiri,
bakaba batanu. Abo ngo baragize akanama barihweza biriko biragenda bivugwa ngaha mu gihugu c'Uburundi, baca bapfundika ko Agathon agomba gusubirana umugambwe, hama yoheza gusubirana umugambwe bakazoraba ukungene bazomwiba mu matora, ariko batamukumiriye hakiri kare kuko ngo vyarahejeje gutahurwa n'abatari bakeyi ngaha mu gihugu c'Uburundi ko uyu mugambwe CNDD-FDD wagize ubwoba, watinye guhangana na Agathon kuko biboneka ko bamukumiriye bakanamubuza no kwitoza ku giti ciwe atava mu mugambwe, bakabona ko ata yindi inyishu bashobora gufata kuko buri umwe wese yoba amakungu yoba abarundi bose bohava batahura bakanemeza neza na neza ivyo bakoreye Agathon ngo kandi barasubira bakihweza bakabona ko mu gihe Agathon noneho yogomora abanyagihugu ko baja mu mabarabara vyoba ari ingorane ikomeye cane ku gihugu c'Uburundi ko gukumira noneho abanyagihugu bashigikiye Agathon bagiye mu mabarabara. Varisito Ndayishimiye n'akagwi kiwe batwaranye igihugu vyobahenda, barabona ko hoca haduka iyindi yegereyegere gusumba iyadutse 2015, noneho yoba ari iy'abanyagihugu. Abanyagihugu barondera ineza y'igihugu, babona ko Agathon ari we ndongozi yotwara igihugu, babona ko Varisito Ndayishimiye ataco amariye igihugu ahubwo ari ukucica no kugihamba mu manga nk'uko vyagiye biragenda bitangazwa. Ako kanama k'inararibonye kakaba karaciye gafata ingingo ikomeye cane rero yuko bosubiza Agathon umugambwe, akaba ari nazo mvo zatumye babwira Nestor Girukishaka ko atokwitaba urubanza kugira ngo sentare izohave ibona uko ica urwo rubanza, ikavuga ko Agathon ari we atwaye umugambwe CNL inyankamugayo, hama akazoronka ukungene aja mu matora. Abo bo muri CNDD-FDD n'ubundi bisanzwe bizwi ko ari abasuma mu matora bazoyiba kandi atacamira nyine, ku buryo Agathon bazovuga ko yatsinzwe nivyo bizoborohera gusumba kuruta uko batomurekura ngo aje kwiyamamaza mu matora, kuko vyo vyohava bifata indi ntera kandi na Agathon nawe ntiyokwicara atagize ico akoze, nk'uko yaciye agenda abitangaza ko mu gihe bazomukumira ntaje mu matora azofata izindi ngingo, azofata iyindi nzira. Bamwe banavuga ko yoba yashatse kuvuga ko yosubira mw'ishamba akaja gufata umuheto kugira ngo afatanye n'abandi bivugwa ko bashaka kugaba ibitero bakabohora Uburundi bafashishije umuheto, ngo kuko ubutegetsi buriho bwa CNDD-FDD butumva inzira y'ibiganiro ahubwo bwumva inzira y'umuheto wonyene ko ariyo yokora kugira ngo babohore igihugu c'Uburundi. Ngo iyo CNDD-FDD nayo ikebuke ko nayo kugira ngo ishike mu kuba itwaye igihugu, nayo ko yiswe abansi b'igihugu, ko nayo yafashe umuheto ikayoboka inzira y'ishamba ikaja guhabuza intahe ya demokarasi, nk'uko bavuga ko ariyo bari bagiye kurondera no kurwanya akarenganyo kakorerwa abarundi gakozwe ku ntwaro za kera. None CNDD-FDD nayo yashize ku butegetsi irabandanya gukora nk'ivy'intwaro za kera zama zikora, ho bariko baragarukana intwaro y'umugambwe umwe mu butegetsi,
ngo biboneka ko rero iyo ntwaro y'umuganga umwe ariyo kwica igihugu atari iyo gukiza igihugu. Amakuru yacu tugiye kuba turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaho iburyo urafyonda kwako kantu kameze k'agakengeri, amakuru, ibiganiro n'ibindi vyose dutohoza tugashikiriza kuri iyi mboneshakure bizoja biragushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi mu gihe wahejeje ufyonda subscribe canke sabone. Mwe mwahejeje kandi kubikora tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Niba utari wabikora nawe fyondako bikore tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dushikiriza. Amakuru yacu rero nakagaruka, nagahwane ndabikebanuye, musigara amahoro naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba kandi mwubahwe, turabakunda cane.